Ndaramukije mwese nitwa Gloire ndi muri Miss University Africa Burundi 2022 nashitse ku kayi. Émission ni kukayi ndi kumwe n'abakobwa beza les amis kukayi uno musi haratwika umunyarwanda arabihejeje ngo harasha hadashasi ndavuga ati uno musi haratwika fise abakobwa rero ubwiza ngo bishe ngaha murabibona sivyo ndinda kubibabwira n'abakobwa n'abakandidate ba Miss University Africa baje kutubwira ntibaje kutubwira imigambi yabo ariko no munsi tuje kuvugana ku kindi kintu abantu batari bamenyereye la santé mentale murambabari igirundi ndagikunda cyane ariko nibaza ko muraza kugitanga santé mentale sivyo abagwaye mu mutwe oya ni twacuni muramaze kubona yuko umuntu yamaze kuboneka umaze gushika ahantu hejuru abantu bacatangura kugira udukritike rero utwo tuntu bagenda baravuga turonona kwiyumva k'umuntu basanga datujije santé mentale yiwe nagerageje ngira kubivuga bakunzi bo kukayi rero sindabatebereze no munsi hari igihe rero ni ibintu bikunda kugaragara iyo umuntu amaze kuboneka saba misi gusa iyo umuntu amaze kuboneka iyo umuntu amaze kuba hite iyo bamaze kumumenya hewe urabizi bacatangura kuvuga bacatangura kuvuga utujambo amakritike itu urumva alors ariko rero aba bana b'abakobwa murabizi ko baba bafise donc abakobwa bakenyezi badufise umutima woroshe cyane. Alors, il vous est arrivé yuko mwumva amacritique atameze neza kubibavugwa ko kuva mutanguye kuboneka rero muragiye ku mafoto yaratanguye gusirikira ari muramaze gushikirwa n'amacritique babavuga ko hanyuma ayo macritique ndashaka mwese uri ngaha afise ica kivuga ku ico kintu muramaze kuyumva bibagendera gute mu byakira gute mu mitima yanyu duhereye kuri jewe novuga yuko personnellement ubuye nama critique nkiraba kubera ko turi muri Miss Burundi niho twahora turaba kenshi kora ariyo competition mbere nagiyemo irabona abantu benshi niho twaja kuraba cyane cyane kuri Facebook sinzi umuntu yaratubwiye cyajya niho hari abantu batarabasirimu kugira ngo bwevite genre ibintu bya kutusha santé mentale yanyu muje kuri IG muje kuri na Twitter aussi bara critique vraiment ndibuka critique ya mbere yanje iri kuri Facebook ngo ashango ngo agiye kujya muri Miss twizeye ko basinikirazwe yo nako barakabuze ubazi umva uri ngaho uri wa muntu kamana novuga yuko uri umuntu abatushe cyane n'akantu kose kamuza ko kari negative nibaza ko urababara cyane gose mugabo ukugenda uzuragenda gushika nubu nka muntu wa Miss twaye kumana mbye ati je gushika kuri Facebook sindaraba commentaires muri babantu batarabashirimo en tout cas biratusha santé mentale nibaza yuko abantu personnellement ntibaba bazi ico umuntu aba yandikishijemo en fait ni moi mudi détermination objectif y'umuntu yigituma yandikishije donc nibaza yuko byaba byiza bagiye baragabanya amacritique ubwo umwanya umugiye ko yarawa fofana ugatwenga none ugirene nivyo nyene wowe urumva wafashe decision yo kutaja kuri Facebook motif si abasirimu je navuye kuri Facebook alors Gloria urumva uyu wewe quand même yararonse umuntu amubwira yaraciye muri Miss kandi nka deux fois wowe quand même uramaze kugira igitima gikomeye canke nka Ange uramaze kumenye haraha amacritique kuba utanguye gukora ibintu byagenze gute Merci beaucoup afite nikibazo naye numva yuko nkeneye yuko bombaza warutunira ubutima ego bro poresa murambabarira cyane ariko ikintu cyambere ego warumbajije yuko ari byo nabimaze kujamo no hari amacritique amaze kukubako cyangwa yo wabonye hanze
arabanze kumbako kubera yuko ni hariyo competition nagiyemwo yari Miss Cibitoke ico gihe Imana yaranteye iteka narabaye première dauphine Miss Cibitoke kandi n'ubu kuko ntikiringo ntikirahera bon nabibonye c'est vrai ariko kuri jewe ntacu kuko ndamaze gutahura ubwa mbere kamanze ngira uwo mbwiye n'abandi bose bariko baratwumviriza wewe waramaze gufata ingingo yo kugera imbere umva ntihagire umuntu n'umwe azoza gusubiza inyuma ku ngingo wamaze gufata mu buzima bwawe amajambo ivyandiko bibi ibiki ntihagire ikintu na kimwe kizo gusubiza inyuma bavuga ngo que personne ne te détourne pas de tes objectifs. Ok, subiramo ako kantu. Que personne ne te détourne pas jamais et jamais kuri objectifs zawe. Avance. Yobasha. Avance kuko anje ntiwiyibagize wa mutima w'abakobwa. Hari akana ya combien d'années? Il y a 4 ans, il y a 5 ans. Yari umukobwa mwiza ndamwibuka mugabo yaraba donc yaraba yari mwiza s'il vous plaît. Jeni wena nabonye ko ari Miss hama baravuga ibyo bintu ngo mbega uwo muntu ngo arabangwa amaso ngo mwarabi bujumbura ngo ayandi mukayanza kace kavamwo. Nivyo nyene ndiko ndakubwiye. Wibuke wa mutima. Ibyo bintu bizotworohera twebwe abakobwa. Rero uwo mutima ukuye kugira gute? Urazi yuko umaze kubona intumbero ufise mu buzima. Ikintu kimaze kuba ciwawe ukavuga ati ni intumbero yiwanje ntegerezwa nakubwiye ntihagire ikintu na kimwe kizoza kigukura ku ngingo yawe wafashe amajambo ntazobura kandi ikindi naco kwisi abantu bazoguma bavuga ube mwiza bazokuvuga ube mubi bazokuvuga ukora iciza bazokuvuga ukora ikibi bazokuvuga none umva kimwe gihari kora iciza ubandanye kuko abo nyene bako bakuvuga nabo no munsi nibo bazoza kugushimagiza ejo. Commentaire rero kuri jewe c'est vrai zarabaye ariko decision nafashe n'ingingo navuze zari zimeze gute nafashe ingingo zavuga gutuha ka exemple yako bavuze tako kana karishima kubirato ndibutse hari ku kirato umuntu yari yambaye ngo none ngo ivyo birato ngo byukuri ngo mwabuze ngo ibindi birato ngo okay nivyo rero bon ama commentaire arabaho kandi mu kintu cyose jewe n'ukuri navuze ati mu kintu cyose umuntu azojamwo kandi rero iciza gihari iyo ugira utera imbere iyo ufise ahantu ugira ushike uravugwa mbere rero aho ikintu tuba dukwiye kuvuga reka baze batuvuga kuko biradufasha bakubwiye ko ufise akarato kanguhereye ko kandi mugabo rero ntitwibagire yuko mu mvugo cyane mu ruvugo burya haba harimo ikintu umuntu akwiye gukosora umuntu abarinze bamuvuga c'est vrai urakosoramo hama ico novuga jewe vraiment ikintu novuga kuri ivyo commentaire n'ukuri basha kandi kindi naco abantu n'ukuri bari ku marezo sociaux bagabanye s'il vous plaît mugabanye umuntu yarinze atera intambwe nko muri twebwe abakobwa uba wateye intambwe akagira effort hari aho ushaka gushikana igihugu hari aho ushaka gushikana abandi hari intambwe ushaka gushika ko basha aba yagerageje ahubwo akwiye inguvu akwiye bwa bumwe mu mufate mu mugongo uriyo kuvuga ibintu bibi ku muntu kuko ahubwo kuko wewe utagiye vyakunaniye reka rero wagiye nibyo reka rero wagiye yemeye aguserukire mutera intege yaguserukiye mureke rero wewe yemeye agatera iyo ntambwe akemera izo critique akemera iki mushigikire kuko buryo wari uri kuravuga nabi ejo zogushikana imbere ejo ni uzosanga ari karagira hagushikanya abantu bo kuri réseaux sociaux mugabanye sico gusa ngo ku ma critique ibiki no okay hari ikindi kintu rege gisigaye gihari umuntu yihenda avuga ijambo arivuge nabi wino tu viens bivuge nabi ikibazo kimwe fisi none burya mu buzima nta utihenda oya pana na utihenda none ikizungu imbege igifaransa icongereza caje ngo caje ndasabye mu kingere Miss University Africa igifaransa icongereza caje gute mundege nivyo rero basha tuvuga ikirundi n'ikirundi rimwe bimwe biratugora tukakivuga nabi nkese kuvuza igifaransa ego twacize ku ishure niho twagitanguriye kukimenya basha ikintu umuntu
arinze agira avuga umuntu akihenda ntibibe ikintu cyo gutuma uronka amajwi menshi canke abantu benshi bakuraba kuri réseaux sociaux yawe cyangwa uwo muntu aje kugira gute oya ahubwo mwankuhaje musange inbox umukosora turazi ahantu rero aka kantu wakavuze nabi bakavuga uko oriye kucuganuka mwararaza ngo yavuze nabi canke commentaire mbi ego c'est vrai nta ubura defo mugabo ntibikuye yuko uca mbega ikindi kibazo none wowe uri kurabivugira kuri ntuzeya nta ego hariho nawe usanga hari ifoto yiwawe rega barakubona kari wabivuze bagaca baza bakakuraba ugasanga mbere wowe uri kuravuga nabi umuntu usa nabi gusumba uko uri kuravuga arabihejeje ndasabye Lohiya ndaje ndabibasabe urumva yarababaye Imana yo mwijuru je nabyivugiye nayahe mantuze mumaze kugira kuva mwatangura quelles sont les critiques mwabutanguye kubona zabababaje byagenze gute Alors jewe ego naranse ma critique à cause du poids. Ngurabyibushe uronze bavuze gute hanyuma tubwire ngene wiyakiriye Mu bisanzwe twese turazi ko umumisi n'umuntu yonze à 65 kg niyo critère tuzi ariko muri iyi Miss University Africa nta critère ya poids bashizemo. Et je me dis aussi qu'elle kubera bavuga ati une fille peut être intelligente arenza 65 kg. Et puis commentaire naronse n'umuntu yavuze ngo none ngo nkico ngo kijahe. Yo man je sais pas ntivyambabaje natwenze. Kuri sûr Yego naratwenze vraiment. Ntiwigirisha Non sindiko ndigirisha nari kubivuga nabigiye mvuga nti ndi sûr hari abantu bazokwibaza yuko bizarre gute umumisi agenda mu mamisa avyibushe avec le poids avec c'est vrai. Mais wari yatonze à cela ego nenda vyatonda donc nabifashe neza byantwengeje vraiment byantwengeje sinobabesha mugabo si je me dis yuko abantu bakritika ni babandi batubahuka kuja imbere. Donc je rejoins ce que Ange a dit yuko umuntu aba yafashe yagize courage yo kugenda imbere si bose babishoboye nta muntu n'umwe yoca aza gukritika ahubwo n'ukumwankuraja ego. Alors ikindi kibazo rero nagomba kubaza kurumva quand même yuko unye umukenezi quand même ariko arakomera umutima urumva. Alors ayo ma critique mumaze kubona donc mumaze kumva comment vous gérez ayo ma critique est-ce que il affecta umuntu birashobora ko affecta umuntu psychologiquement ugasanga à la longue kwera hari umuntu mwenzi w'umumisi bacokojeje après yaragerageje hari ibintu ubona kanaka yakoze nka réponse kuri stimulus niko bavuga stimulus ubu unye niho ariko arerekana ama conséquences umva baramwadesheje akiri muri miss après avuyeho wamengo reka rero nishure kuri bya bindi bavuga ya critique urabibona neza ko ariko arareponda ku bintu kanaka. Alors nashaka kumenya est-ce que ivyo bintu ku bantu bariko batwumviriza est-ce que bibasiga gute muri mwebwe ushobora kumbwira ego nivyo muniyakira mugabo bya vrai nta kantu nka wewe ga Lohiya canke mwebwe nta abandi basigaye nta ma commentaire mwagize mumperekera sisha udube warahejeje ingya z'abantu ajya ma commentaire je nagize commentaire yayibaye yambere nje muri ino ma compétition bon sinobesha ngo nayifashe ara légère ngo byansize uko nyene oyave uraronka commentaire ntubuvyiyatanda ntubuvyiteguriye ntubimenyereye kuronka ama commentaire mabi ama critique mabi then gashobona rero umuntu aritonze aravuze ikintu ico kintu akivuze ko yakakiromartse by'ukuri ari ukuri mugose pour te soumettre kugira ngo ushire hasi nyene akudekuraje kandi ukabona mu muntu nta na intérêt abifise ko ni juste kugira ngo avuge gusa abone koko nawe yavuze then jewe ntabi tutabeshanye bijya bintu ajya ama critique mabi nkuko Marvel yabivuze nabivye kuri ama commentaire ndagenda nkarimba batubwiye sura ama likes kwangana ndagenda nkara likes gusanga camvaye
sinda ndaraba ama commentaire kwako biragusiga hari ikintu bihindura muri wewe ubishaka cyangwa utabishaka ijambo rivuzwe riragira effet urumva ni ikintu c'est ine ni ibintu biturimwo ikintu kibonye kwiciza c'est inévitable ni ikintu udashobora kwevita ikintu kiturimwo umuntu akubwiye ikintu kibi critique atari nziza kandi uzi neza ko ico kintu atakita kuriko urumva nyene bikudesheje uragerageza kuvyikuramo yaha nta na kimwe ni amajambo mabi mais à la fin biratusha biratusha umutima ugasanga nk'abantu bari sensible gose usanga atanguye kujya sous estime ugatanga kubona yuko ya motivation rafise y'ukubijamo iragabanutse ariko ararambirwa avuga ati n'ubundi baravuze mu commentaire mbege ibintu ndi mu biki ahubwo nyene bavugiriza n'ukuri usanga utanguha agaciro vya bindi bavuga no bwira aba bantu uti bagabanye badoze kubera ko ntaco bimaze umuntu yayinze yubahuka kugira iyo pa niko yakabashaka kwerekana si kugira ngo uyerekane ngo umenyekane c'est juste kugira ngo userukire abandi hama ugice ufashije mbega kugira ngo mushike ngaha nta makritiki yoba yarabaye muri famille canke mu bagenzi umaze kubabwira umugambi wawe kwiyandikisha muri Miss University Africa nta makritiki yakubaye ko hanyuma ukavuga ati jewe ibintu ndabihevye mu bagenzi navuze ko ninga mu kiyesa atacuye n'ubworozi mu y'Uburundi en plus bravo bakibona kuko nta mwegeze ndabibwira nanka abantu bandekuraja bambwira ati je nugiyemo n'ibikino nararonse mail hama ndavuga nti nari décision ndavuga nti reka manuke ngende kujya casting kuko byatanga kuja kuri Facebook yego ngatondo kakaye baca baratanga kumbaza ngo ibintu n'iki bagiyemo cavuga ati nivyo nyene mubona ngo none wewe ngo ntiwoza ko kwisuka ngo kazu karima kweli ivyo n'iki bagiyemo ngo muri faculté yacu ngo arabigeze ubona baja muri ivyo bintu ngo reka kwimara twese tutegereza kugenda reka kwimara amaza reka kwiyambika ibara ivyo bintu ntaho bizogushikana wikurasara bon nari ndavuga nti ivyonye birabaraba namaze kumanuka sinduka nivyanka gose nzogira gute hama muhira naho nge nta mwingizi ndabibwira kuko abavyeyi n'abantu bavuga ati ivyo bintu ntituzanemo ivyo bintu ni ibintu biri bidon ni ibintu bon babibona nk'abavyeyi nyene ba kera ugiye kwiyerekana cuja murabibona twese turabarundi kazi murabaza abavyeyi bacu ukuntu acavyiyumvira giko nta mwigeze ndabibwira barambonye hama babibona babonye muhiranje hama sinabyiconjemo alafa baza kubona nyene ku marezo sociaux kavuga ati n'ibikuri mu ndababwira ati ni Miss University Africa naje gukompeta ngo nubwo wabaye sélectionné yego ndi mu candidate finaliste ngo félicitations ndavuga ati finally banki ibintu bitarajamwo ikintu cyatanguye gutera imbere baragufelicita ego donc jewe nta mwigeze ndabibwira nyamafuna n'amakini kwako nari nzi ku makritiki yabo aza kuvuga bihebe ivyo bintu sivyo wawe uri kurasara naragiye matamwe mbaje kubaza mbaje umutima wanje gusa hanyuma d'avance voilà ego hanyuma nashaka kumenya ala longue none amakritiki none ategeza kuba ari positif gose mugabo hariyo amakritiki ategeza kuba abanyene mushaka misi yose yamari positif uri mwiza Shamandine utwenga neza nkajyari none ni makabambe bavuga urub ushaka babagume bavuga amakritike ari positif ni giki ubivuzeko nuko icambere umuntu yomanza kumenya uri umuntu manza umenya yuko
hatazokwama hazaho ibintu amakritika ari positif umwanya wose. Ntidushobora kubaho mwisi baguma batubwira gusa ko turi beza. Il faut ko bakubwira akadefu fisi. Mugabo kuri ama commentaire plus bo kwegera l'auteur akamubwira directement. Nyimbi yo commentaire yawe atari kugira bakumenye nawe, atari kugira ucawungukira ko buzz. Urabona atari kugira nawe we ucumenyekana. Wewe mwegere l'auteur mubwire uti hindura iki inyi. Aho biba bimaze. Ikindi nobwira nk'umuntu yoba yararavye ama commentaire akamubabaza, icambere menya ko umuntu waremwe n'Imana. Ivyo birakwiye nta kindi corenza kwico onye. Uri umuntu urawiraba muki ukabona kuri myiza kandi simaka ubera abantu bose. Wowe urashobora mama wawe deja yarakubwiye akwiye kuri myiza birakwiye. Ivyo bindi bireke. Hama nibaza ko nanishuye kuko nitwobaho tuguma tubona amacritique ari positive. Dans la société, dans toute société, il y a toujours des critiques, des gens bavuga ama critique ari négative, hariho nabandi bavuga amacritique ari positive. Donc on doit l'accepter kuko wararemwe uko uwabivuga ntazi ukuntu yaremwe. Iryo sura niwe yagihaye. Ntabyo waguze iryo surira nyimba amenyo warayaronse yose. Atayapfungutse ari shekaravunitse ngaha. Ni chance waronse kugira uronka amenyo atonze ntugire ayahatanye uronke visage iri fine vyemere nyimba ari ugushimira Imana bivanye na n'ideni ryawe ubishimira Imana kuko ntuzi ukuntu wanavutse. Yego nico nobwira abantu baravye ama commentaire n'abantu yatangako. Alors Sarah agomba kugira ica bivuze ko hanyuma cyo natubwira none abantu ushaka kuvuga iyo commentaire négative comment ashaka ni gute ashaka kuyibwira le concerné atarinze kuvuga amajambo akomeretsa ni gute umuntu yo bivuga neza. Merci. Gambe kamanze kuvuge kuri ico ngo ca beauté nta definition de ya beauté cambe kuko umuntu wese yari ntiremye dufite ukuntu dutandukanye ubwiza butandukanye. La beauté rero nibaza ko umuntu wese ni mwiza uko ameze muri uniqueness yiwe muri uko nyene ari different nabandi naho nyene ari nubo nyene bwiza je nshobora kuvuga ko umuntu ari mwiza. Hama ama critique nategeza kuba ari positive gusa kuko hari gihe bo batubesha nta muntu atagira ama défaut nta muntu atamera nabi ngaho abantu nyene bavuga nabi je nibaza ko hari uburyo bo bivuga bwiza kugira hari ukunyere ushaka gushikiza nk'iciyumviro cy'iwawe atari bajye hari n'abantu bakora umwanya vraiment hari nk'umuntu yavuze ngo nk'ayo magufa nk'ayinka ngo mugiye guse ngo mugiye gukora iki ngo muzi kujya ngo ivyagusa aho uzosanga ari wamuhora batubwira atari w'abasirimu kuko ngo busanga babibaza ngo abamisina n'abantu baje gusuko nyene mbwabo vraiment ya hamwe bo bizamwo mu kumva ingene bimeze si bintu gukina tu. Hama ama critique bondera uburyo babivugamo bwiza butaza kuvexa uyundi muntu nk'ubu urashobora kubwira ndazi umuntu nimba yavuze nabi hari wavuze umugenzi wanje nga yavuze ngo urashobora kumwandikira ukamukosoa ingene bivuga canke ari nka défaut hari abanyine bayivuga mu buryo buri vraiment bukomeretse canke tout juste gusa ari ukaraba nk'ikimvira ati deja iyo critique ngandagire kugira imariki umuntu akamanza kwiyumvira ati iyo critique négative iza gufasha iki est-ce que ni kintu igiye kumwongereza nimba ico amagufa cyo kandi ndacihoze nimba ari nk'uyavuze ikintu nabi mu mwandikiro mbwe ati bakivuga gutya hama bikabandanya kugira umuntu ashobore kugira umuntu ashobore kwiyameliora kuko acana gakreya akagira ka video azungurutse yo mana ibintu bemane manifashe brava ntabwo nizo mugabo on peut pas éviter ça ego reka mbaze hari umuntu ngaha yatekereje ubunyene dahindukiye ubunyene mu ijambo ani yigize ntuze yigize bavuze bose hamwe na kwinca batubwire mbega mwe ko ataco mwabivuze ko hariya ama commentaire yababa est-ce que ni gute si atari maka bavuge les commentaires ziri positif ni gute umuntu ashaka kuvuga commentaire iri négatif ku muntu ku moteur mugabo atamukomerekeje mu majambo meza ukungene yo bigira ubanze tubwire ibyakubaye ko wewe kwera mbona wajo rewe wowe wakubwiye gute
murakoze bon je commentaire nukuri sinobesha yuko atamubabaro wa banavuga atamubabaro nagize naragize umubabaro. Ikintu cambabaje cyane si kubona amakomantere, ikintu cambabaje rwose ni kubona ingene abarundi tutari mu bumwe badashigikira abantu bari imbere, kuko hari umugani bavuga ati gushigikirana gushigikirana. Iyo hari umugani baca ni mama akunda kuvuga vuga ati iyo muri ku murongo kwa muganga umwe yinjiye ucugira umuneza kuko nawe we ubugira ushikirwe. Nanje avuga ati kubera iki twebwe abarundi tudashigikirana, kubera iki ubonye mugenzi wawe ateye imbere utanezererwa ivyiwe, kubera iki utumva yuko uri fier no kumubona ari imbere, kuko ivyo ico kintu nico gitumye abantu Uburundi bugumye hasi. Uravye iki barashigikirana babonye mu misi avuga ati wow utera imbere, ariko twebwe ati yo jaho bambye ati nkayo magufa washize imbere yo washize hejuru ngo wategetse kwambara ngo ibishira ngo amabega hejuru. Vuga yuko ikintu cambabaje rwose sajya mu commentaire, ikintu cambabaje n'ingene abarundi tudafise ubumwe tudashigikirana hagati yacu. Ico nico cambabaje. Bon ego ajya mu commentaire arasiga ikintu mu mutima, arashobora kugusigira umubabaro ukumva yuko wewe nyene uriyasha umuntu uvuga ati je ndi umuntu ndi gikoko, wewe nyene ukumva yuko wiyanse. Hari abandi usanga barabimenyereye ariko biga ajya mu commentaire akaba permeta gutera intambwe kandi, ariko hari abandi bumva yuko baca bumva yuko banswe, bumva yuko bonyene baca bafise umutima ukomeye. Oya si bose nuko abantu ifoko bavyumva, muravyumvise vraiment ama commentaire ataca amaze uwo muntu naho muzohurira ntumubwiye ivyo bintu hamucuronka amafaranga canke baca bakunomande. Oya muravyumva ko ayo majambo akomeretsa nk'uyu babwiye ngo none barakuguriye iyo Caroline nukuri amakomantere gusa. Nashaka gusaba abakobwa canke aba jeune fille canke aba femme baronka rya amakomantere, kuko simaka ngo ube miss ngo witojere mu bamisi. Hari igihe n'umuntu ataba yitojeje mu bintu bigaragara byo kuja mu réseaux sociaux, ugasanga umuntu afise nk'aga projet kavuga ati ngira nereke utuntu ngaha bendagurisha, ariko abantu bakambye nkawe w'ibintu ugurisha urikuragurisha urumva bagashiramo critique biraboze bigizene ivyo byaboze. Uwo muntu ni bimwe anje yatubwira kenshi n'ukuri tugiye kurabusanga uwo muntu izo nguvu ntazo yashoboye. Hari ikiganiro nigeze kugira muze kukiraba cyitwa les commentaires sur les apparences physiques ku kayi twarahamagaye mu psychologue aravuga ukungene tuzohore tubabarira bajya abantu bagira ama critique kubera au fait ni refoulement icatashoboye arakikubonye wukigize. Urumva rero urumva we wagize inguvu wewe yarazibuze acashaka rero wewe kugushira hahandi yarari. nuko novuga émission yitwa les commentaires sur les apparences physiques muze kukiraba kuri émission kukayi muri Pam Channel TV. Voilà bon ku bantu rero bahora bagira ajya ama commentaire atabereye, wumva nk'umuntu ashaka gushikiriza iyo commentaire kubera si iminsi yose bazokwama bagira ama critique positive. Ego ni si iminsi yose kandi hajya na critique irubaka. Ego critique irubaka cyane. Bon ariko bazoraraba manière bayivugamwe nkuko umugenza yavuze akamwegera akavuga. Bona aho utomwegera urashobora hariyo manière novuga ati y'indero, ururimi rufise bon imvugo ifise urufasoni babarira amatwi, imvugo mbabarira amatwi nuko novuga kuko bon je nigira muri nigiye bon pardon nigira muri faculté ya communication barakwereka ingene umuntu ushora
kumubwira iyo umuntu ababaye ushaka kumuhoza iyo ushaka kumubwira ikintu kitabereye ingene ushobora kubimubwira sivyo hariyo manière uyivugamwo nkuko bavuga ati imvugo mbabarira amatwi urashobora kumubwira hewe kano kantu ukabona gute urashobora kugahindura kuwicara umeze uko oya ibyo bintu naco bimaze lezami naco bimaze ani arabivuze kwinca nawe twumve intererano yiwe twumve nawe nyene critique zamubayeko ntitubone ubwo mumeze gutyo hari ibintu wanyegeje bakubwiye ati afise inyenye nini mana niyatwenga izo nizo nayo niteze plus bon mugabo ahanini bahagaze kwera jewe ndi muri wose nje ifoto yanje ntari nkwenze utarutwenze umukobwa yarashishwe umukobwa yitwa Sayi reka nta muntu numwe batavuga lezami none c'est le tour du yabaye iki agahinda iki mugana hoze nakahinda barashita izo ni biki umukobwa hari igitabo bakoresheje nakajije umukozi nawe ati okay Regati ifoto yanje jewe nayikunze imeze uko mugabo kintu cy'amacritique tukigarutse ko des fois des critiques négatives c'est nécessaire kubera hari igihe uvuga ati iki kintu nivyo nubwo yakivuze nabi ndashobora gukosora gato nubwo nyene yabivuze uko ntashaka nico mugabo hakaba n'izindi vraiment je mbona ko jewe icyo mba nkeneye kumubwira mba nke byafure kuravuga niwe kuravuga aho umuntu agiye commentaire akaja kuraba ko ikonti yiwe akavuga ati pas possible si wewe wavyanditse urumva sansi munaragatu nakura kumwe wewe woza kumbwira ivyo utika bon je mvuga ati si wavyanditse muri je mvuga ati nizereka iyi commentaire c'est wayigitse donc ku muntu rero aba ari sensible biratekereza ku affect kugira deja ube uri sur les plateaux niko navuga uboneka ahantu haje tegereza kuvuga uravugwa neza nabi si bose babyakira nk'uko ushaka bazobyakira umwe wese ukwiwe kandi ntaco bimugira wewe abaravuga we n'amamega yiwe avuga ati rero ndayisize kandi aza kwibona ujya muntu donc ni kugira umutima ukomeye cyambere kugira umutima ukomeye sensibilité yego nivyo ntushobora iri inévitable mugabo des fois uravuga ati ya ikizi commentaire furise sindazi umwanya agaciro sindazi agaciro nkuko washatse kumbabaza yabigize kandi ugize wabaye nkawe hewe acajya ahubwo bumuhaye acayongera ati bwa bundi dihite nani kuri ya sereve yego alors Marvela nawe urumva yuko wewe nagumye ndagucokoza cyane uyagire none ni commentaire ni gute umuntu yosiga yivuze neza turi mu gice cya nyuma cy'ikiganiro nashaka uvuga uko umuntu ashobora gusiga kuko critique négative hajya umuntu azigize neza zirubaka ziyatuma umuntu yiyamyoha ni gute rero umuntu yosiga message neza hanyuma shaka umbwire kandi umuntu abantu bariko baradukurikirana ni giki miss nakaye karusho umuntu amaze kwita miss ajanye na societe kubera benshi bakunda kuvuga none no kwifotoza Ok, merci beaucoup. Ikintu no afise novuga ko kuma commentaire nuko nko babivuze baze baragabanya canke barabe ubundi buryo bo bivugamo kugira ngo umuntu bevite kumublessa kwera Ange yabivuze ni iyo umuntu yagize effort akagira courage yo kuyandikisha c'est pas pour cela yuko wowe ucuja mu commentaire ukamurabessa déjà de 1 ariko arateza imbere igihugu ariko ariteza imbere wenyene ni naco gituma Miss yajeho ni la beauté de la jeune fille jeune femme urumva ni genre ni gupromotinga umukobwa wese aba hari mu gihugu yiteza imbere kwera ko bahora bavuga ati yuko abakobwa kenshi na kenshi bataba bafise ijwi donc je nashaka kuvuga ati ku ma commentaire négative umwanya umwe muribagira ko mutugira publicité ivyo navyo muzi amavote arakonta ama views muko muratwinjiriza ni bon bose turakira umva
tuzokwiyakira aho tugeze tuvuga ati uzojana n'abantu b'abasirimu gusa tuzojana n'abantu batugira ibintu biri positive tubihoze nta kundi hama ku karusho abantu baba barinziye nuko wamaze gutorwa nuko ibintu wemereye abanyagihugu n'igihugu bishira mu ngiro nuko si tu as un objectif si tu as un projet uyikora uko nyimbo ufise projet y'abantu la maison de retraite nyimbo ufise kuri entrepreneuriat des jeunes filles jeunes femmes ukabikora nkuko vyanditswe ukarenzaho ukagira amanama n'abandi ba jeunes filles pas non seulement les jeunes filles n'abandi ba jeunes bose baba bari mu gihugu nyimba ari ngorane ku kazi ubuzi bubura mukaja hamwe yabivuze ati foko bishira hamwe ikintu cose gikunde abantu bari hamwe nyimba mushaka kayide kama projet muje hamwe mukiyumvire nyimba ushaka kwandikira miss ushaka kubona yuko ari useful kamwandika kambwiye ati ndafise projet kanaka urashobora kumfasha why not ukavyandika apana kuja mu commentaire c'est juste les photos ouais twandikiye batubura aza ko bari ivyo yego merci beaucoup. Alors Ange nakaye kajambo wotubwira avec mu gusozera kubijanye n'ico kintu ca santé mentale muri Miss Burundi cane kira ni kintu le bien-être nta muntu atoshaka kuba umererwa neza uguwe neza impande zose nta muntu atobishaka but cyane nko kuri nkamwege muri ko murakompeta deja uye mwese muri ko muragwanira hazogenda umwerezami turakeneye gushikikira abantu bigeme beza uriko byumva alors ni giki wovuga wobwira abariko baratwumviriza twosigarana kuri rihiganwa kijanye n'ico kintu cyo kugubwa neza ico bobafasha amwe muri ico kintu ca santé mentale hama uco tubwira nico wumva wosigera abanywanyi bo kukaye. Murakoze cyane ko niteka ryo kugira ico mvuze mu gusozera biraryoshe murakoze cyane ego ico numva novuga ku ubwa mbere reka mvuge kuri ico kintu mvuze ati ni giki wumva wosigira abandi wogira ico uvuze kuri twebwe ubwa mbere na mbere tubanza kwiherako kuri twebwe turi ngaha ico twosaba ubwa mbere nuko modushigikira mudufata amaboko mudufate mu mugongo gute ubwa mbere mudushigikira ico dukeneye cyane ubwa mbere mudushigikira no kudutora mudushigikire hamica kabiri na umwe naho hazovamwe umwe n'abasigaye bujyanye umugambi aba yashikirije icaba yaravuze kimwe muri ibi biba bihari burya umwe agize agashigikira mugadushigikira mugashigikira umwe muri twebwe burya n'ukuri ni ikintu c'akamaro kinini kandi usanga kigize ico gifasha mu kibano ndetse no muri twebwe nyene ugasanga igihugu kiregewe imbere turagize aho dushize turagize naho dushikanya abandi ica mbere nico nukudutora mudushigikire ubwa kabiri mudufate mu mugongo naho hazovamwe umwe n'abasigaye muze mutwibuke canke mubibuke naho bizi ego hanyuma ico numva no basigira niki kintu kimwe basha umuntu yarinze agira izo nguvu akagira izo nguvu ntibikwiye yuko umushira hasi ntibikwiye yuko umucinyiza ntaco bimaze ahubwo urabona uyo yateye intambwe akegera imbere urazi uwo mufata ukuboko arinze agera ngaha kura dufata ari ku ngazi ya mbere mufata ukuboko niyashika ku ngazi ya gatanu azokora ibiki azokora ibisumbi vyubona ivyo ariko aravuga ico rero no basigira haba mu makompetisi atandukanye y'aba misi haba mu kibano mu tuntu duto imigambi mito umuntu abakoze haba kuri réseaux sociaux ntucinyize ahubwo ubaka mu kibano ari uteye imbere akagira intambwe ahashika mufata ukuboko muteze imbere tube mu bumwe dufatane mu nda twubake igihugu catwibarutse tureke guterana amajambo ntacamaze ahubwo amajambo mabi twovuga tuvuge meza agira hashikanya abandi natwa twubaka ico nico numva no basigira n'abariko badukurikirana bose turi kukayi turi kukayi ni kukiyago mureke tuganire vy'ukuri tuvugane ukuri vy'ukuri amajambo mabi kuba vyafecta
amajambo mabi amakommentaire mabi kubo vya affect ikintu numva no basigira niki kimwe umenye yuko icyo uzokora cyose uko kizoba gisa kose uko kizoba kiri kose utegerezwa kuzovugwa nabi ahubwo ivyo bibi uri kurumva biriko bikuvugwa ko bigutera intege hako vyo gucinyiza uba ku mutima wawe wubake uje mu kintu uzi yuko ntegerezwa kuvugwa nabi kandi ninavugwa nabi ntibizokwigera binca intege genda mu mutwe ivyo bifise hanyuma amajambo mabi uyashire ku ruhande kandi mugabo urabe ndagisubiye murabe burya abantu 5-10 barinze bavuga ikintu kimwe nukuraba uraraba ukaraba nawe utwukosora hanyuma inguvu zawe ntiwemere yuko hari umuntu numwe aza kuguca intege kubera yagumya kisabira abasha ko kantu mwakubise nivyo nukuri ndabashimiye gose murakoze gose mudushigikire mu buryo butandukanye mu kudutora mu kudushigikira ndetse wanashima naho no kudutera intege biradutera intege cyane ukumva yuko nahandi wobandanya nahatobaraha uvuga ati nahandi nzobandanya nta kibazo mudutera intege mudushigikire murakoze cyane apana no muri Miss University Africa gusa nigihe hazoba hamaze kugenda no basigaye mubarondera aba bastomimwe mubona mubagisha ivyumviro biri mu mitwe y'aba bigeme n'ivyumviro bikuze bishobora kugira ngo bishikanda ego merci Ange kunererano zawe hanyuma sinogenda ntababajije aba Miss akajambo kanyuma rero akantu natwenze brem alors ndaza gutoramwo nka 4 baza kutubwira ni 8 hanyuma ndatoramwo 4 ndagira diviser par 2 sinoheza byose Amandine ni giki cambere wibutse kubera ndibaza ko uviza ko uzoshika Nigeria aba Miss rero bariko bararondera umwe azoshika Nigeria finale izoba le 5 kuri le 5 août kuri World Beach Amandine Miss Amandine parce que unye wamaze kwitwa Miss candidate Miss nigiki iyo wibutse yuko uzoja kuri stage le 5 août kuri World Beach ingene ucutangura kumva icambere numva cha le 5 août numunezero bwa mbere numunezero kuba nzona hashitse aho hantu kuko hari bandi batari bwaje uri finale ndabandanije uyumbira umunezero kwintia alors nikiki cyagutwengeje kuri émission kukayi émission kukayi presenter wenyene ni film presenter wenyene gondi Mr Bean hasigaye umwe Kersi nikiki uzokwama wibuka utogwa cyangwa udotogwa muri ibi igihe mwari kumwe n'abandi bose muri Miss University Africa nikiki utazopfa wibagiye Kersi urasa kwivuga nta muntu yakuvunikanye ari ku kirato ariko aritambukisha ibintu akacagira ngo ikintu ntazopfa nibagiye gasha nicaye mengo ni byinshi ntazopfa nibagiye oya kimwe gitwengeze canke gishusha umutima okay igishusha umutima nukuntu aba candidate bari chaleureuse n'abana beza n'abantu nyene antuka n'abantu vima baryoshe kubana nari niteze yuko nabwiye ko bwa mbere igi competition ya mbere niteze yuko mu Miss ari umuntu yirabira ivyiwe gusa ivy'abandi ntumubaze mugabo nasanze ari tout le contraire donc aba candidate baratese ahungitse abagenzi isoko kayikaba irangiriye hano n'abakobwa beza abarundi kazi ndi kumwe n'abarundi kazi ni Miss University Africa abana ba candidate urabona vraiment yuko n'abakobwa beza je nagumye ndaba narabi wakantwegera shaka kamengo nohera yo ahanye niho emission kukayi igarukiye nibaze yuko abakunzi bo kukayi
le 5 août kuri World Beach. Ushaka kumenya amadetaye yandike kuri commentaire. Azoba ari finale aho bazotora umukobwa umwe azogenda muri Nigeria. Alors aha ni ikiganiro kigerukiye. Nshimire abakobwa beza cyane, abigeme beza cyane, anireka kumwengera ashaka kurandira bitugana. Ndabashimire cyane, hamashimire n'abari ibubafu bwanje n'abari buryo bwanje. Ndabashimire kuba mwateye iteka ubwami bwa Pam Channel TV. Naho ubutaha na vendredi. Peace and love.